ubushikiranganje bukaba bumenyesheje ko abo bakozi bazokogwako n'iyo ngingo ko boca bakwakwanya bakanyaruka mu buyobozi bukuru bw'abakozi ba leta bitwaje urupapuro rwerekana ko bari ku kazi, bakaza bazananye n'ikarata karangamuntu ibagenga, bagaca bazana n'urukaratasi rwerekana aho bahemberwa. Ni ukuvuga yuko twisunze ibiharuro twagiye dutora mu mashini nyabwonko zikoreshwa mu guhemba abakozi ba leta bose, twarasanze ibintu bimwe bimwe dutegereza kugenda dutangira umuco kandi tukabishira habona. Cyane rero twahereye ko nico n'abantu bahembwa na leta ariko ugasanga ari benshi bahembegwa kuri banki imwe no kuri konte imwe. Tugaca rero twibaza, none abo bantu babiri, batatu, bane, batanu bahembegwa kuri konti imwe na ba mugabo umwe, mbega bo araba mugabo umwe ho umwe wese ntagira konti yiwe n'amafaranga yakoreye bakamenya ukuntu yakoresha. Nivyo hariho abapadiri n'ababikira bakorera amakongregasiyo y'iwabo, abo ntibahembwa batanga konti imwe, bagaca umushahara uca kuri konti wa kongregasiyo kugira ngo baze bamenye ukuntu bayakoresha. Ariko turavye aba bantu bashika 132 byaraduteye impungenge, niko guca rero twiyumvira tuti reka duhagarike imishahara yabo agahembo ka kuno kwezi kwa kane, maze tubasabe bihute baze. Twaramaze gutegura umugwi wo kubakira kugira ngo ivyo bintu bireke gutera amakenga.